bakunzi ba Eric Burundi TV. Kuno mwanya ndabagarukanye muri Sport News aho tuza kuganira ku kintu kimwe n'ibindi ariko uno munsi turaza ku mukinyi novuga ati ku mukinyi rurangiranwa nka Saido Ntibazonkiza. Saido Ntibazonkiza aho ku munsi wejo aho hari habaye urukino gwahuje Interstar hamwe na Vitaro FC aho Saido Ntibazonkiza yari yambaye igitambara cy'ubu captain nubwo neza yuko muri ugo rukino gwahuje Vitaro na Interstar gwari urukino ruhambaye cyane aho bo babiri muri zo equipe zibiri zose zari zikeneye gutahukana intsinzi mbe ugerageje kuraba Saido Ntibazonkiza numwe mu bakinyi baciye mu equipe menshi atandukanye ariko gushika no masaha aguma yerekana ububasha cyangwa ubushobozi bukomeye cyane aho benshi bavuga ati mbe Saido Ntibazonkiza we nasaza ariko tugarutse umubonye mu kibuga homenga ni umujemi w'imyaka 25 kabisa kubera ukuntu yitwara mu kibuga mbe wewe kubgawe Saido Ntibazonkiza umufata nk'umukinyi ameze gute mbe wewe Saido Ntibazonkiza ubona kuvyo yakoze no kuvyo ari gukora umuha ikibanza kingana gute mu bakinyi basanzwe bakina mu gihugu cy'u Burundi novuga yuko Saido Ntibazonkiza yaciye no ma equipe muri East Africa akomeye cyane ndavuga nka Simba na Yanga aho mukubwira aveyo bayishi bari bibaza yuko ahagarikije career yiwe ya football ariko tukaba twamubonye agaruka gukina mu ntamba mu rugamba kandi agaruka gukina no muri equipe ya Vitaro FC mbe kubgawe Saido Ntibazonkiza umuha ikibanza kingahe duhure muri commentaire rero yari Jesse Mbafamsize kuri Eric Burundi TV tukana na subscribe rero nimba utari bwa kandi subscribe ndabakunda cyane.